twarubatse amazu, twariyubatse, twarabereye imboneza abarundi n'amakungu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. None turi bande? Turi BMBC Group. Kurikirana ikiganiro kidasanzwe kibabwira ivyo twaranguye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Umenya makuru utaruzi kuri iyi sosiyete abarundi n'abanyamahanga bikundira. Uko ukurikirana ukuntu abayobozi batandukanye bashikiriza ukuntu sosiyete zigize iyi group zari zifashe mu mwaka w'ibihumbi 2024. Raba ko ata service wokenera kuturonderako. Yagira abagenzi ibi vyiza vy'i Burundi. Nimba ubonye iki kiganiro utevye, ntiwiyumvire ko watevye, kuko inkoni hirigihe. Jewe nitwa umukunzi Katia Benita. Mugumane nanje mukurikirana iki kiganiro. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Mu gutangura, umuyobozi mukuru wa BMBC Group aratwiganira inkomoko n'urugendo rw'iyo sosiyete. Jewe ku mazina nitwa David Namakuriro, hanyuma ndi umuyobozi wa BMBC Group. Ego urwego isosiyete ihagarariye izindi sosiyete 12 zigizwe na BMBC Group. Hanyuma kandi muri izo sosiyete 12 nkabandongoye ni sosiyete iyindi nzoba yagira neza yitwa BMBC Construction. Muri 2012 tukiva ku ishure narashinze sosiyete yitwa BMBC gusa. Ijeje kugira ivyigwa by'inyubako, kuzubaka, turayigira umuntu akiri muto. Mugabo twahise building and multi business company. Harimo multi business, no kuvuga twarabona ko twifuza kuzokora sosiyete itagarukira kuvyo kubaka amazu gusa, kuko twabona kubaka amazu gusa bidakwiye. Tugira sosiyete rero izogira ivyo kubaka n'izindi business zijanye n'ivyo kubaka canke zizana amahera, zizana ubushobozi. Hanyuma rero turakora mu myaka 12. Hanyuma muri 2022 haci imyaka 10 tubayeho turiyumvira ko isosiyete zakuzo gasanga nk'igisata ca BMBC gikora intebe, gikora imiryango, gikora ibitanda, gikora ibinabiriya, tugasanga cakuze. Turimbira duti none tuzoguma dutunze ibintu bifise igisata gikoresha abakozi nka 40 kiri mu yindi sosiyete kandi kironka n'amakomande y'inyuma. Niko vyari meze kutata byinshi byatumye haba groupe. Rero muri 2024 twarasavye leta ko yotwemerera ibisata byose byamaze gukura kugira inguvu bikoresha abakozi benshi, bikora ibintu vyiza, abakozi bamaze kumenyera, bikorewe mu mategeko, vyemewe n'amategeko. Cyo rifata rero ibisata byari bimaze kugira mashini, bimaze kugira abakozi, bimaze kugira experience, bimaze kugira amakomande. Tuhindura amasosiyete kugira BMBC ibi sosiyete ishobora kubaka amazu, ikajamwe ivyangombwa, igatanga n'izindi service zitari kubaka gusa. Rero naho yaciye iba groupe. Ni nkaho rero myaka 12
twavuye kuri BMBC gusa kimwe twavuga twita multi business kivyara amasosiyete 12 kandi akora atari ibikanganyoni tuba dushaka ibintu vyinshi ego ndaza kubaha raporo ijanye n'ivyo bakoze nk'uno mwaka twakoreje muri 2024 hanyuma tukatuma 12 abadirecteur iyumvire gusa abadirecteur 12 gusa tureke kuja mu bindi bintu jewe nasavye uruhusha leta gukora nk'isosiyete ndayemera yuko nzokwangaja nzohakaza abakozi 4 niko biri ku madokima societe muri 2012 urumva rero tugeze ahantu dusaba degite 12 umwe aranje abakozi benshi nyuma yiwe ndaza kubaha ibiharuro urumva ushaka yuko twe twarayishije aba kumbura aba entrepreneur bamwe nk'abacirondera canke bakibitangura baba barondera imodoka kugenderamo bakarondera inzu yo kubamo canke kugerageza gutuma akazi ko fata kabatunge ariko twebwe aho tugeze ubu uraba bagenzawe societe ihemba ukaraba ikori utanga ukaraba amatagisi utanga ukaraba ibintu vyinshi amaredwane mutanga muri leta igihe uzanye imizigo tumaze gukora ibintu vyinshi tugeze ku bintu vyinshi turi bamwe mu bakoresha ba mbere igihugu gifise bakoresha abakozi benshi muri mwaka 2024 twakoresheje abakozi baba igihumbi twabahemvye okay mvuze igihumbi ntibisubura haba hari nk'aba permanent donc harimo abakozi bafise ama contrat dahinduka bajya babamaho twahemvye miliyoni zirenga amajana 4 abandi tubahemba amafaranga arenga muri yaridi miliyoni amajana 2 urumva rero abakozi bahembwa hafi miliyari ziza kuri 2 ucamva ibyo bakoze ko ari vyinshi bikorwa iyo tuko turabwira ngo dufite societe nini umuntu nabire ku bakozi kakarorero umuntu afate nko ku bakozi bajya badahinduka ushoye guhembwa hafi bahembwa uturi miliyoni amajana 4 urumva ko atari bakeyi turavye ko nimishara mu gihugu imeze voilà rero urumva cyo ikintu kidasanzwe twishimira naco nka jewe nk'umukoresha nishimira kubona tutavuga akazi tutavuga ibyo dutunze ariko tuzi ko ari societe y'uburayi n'uburamuko ku miryango myinshi kugwaruka rwishi murakoze. Abayobozi ba societe zigize BMBC Group uko ari 12 baratubwira ivyo societe imwe yose ikora ingene zitunganijwe n'ivyo zimaze kurangura. Abandi umuyobozi wishira hamwe BMBC Homes rimwe mu mashira hamwe agize urunani rw'amashira hamwe BMBC Group. Shira hamwe turongoye ari ryo BMBC Homes ni shira hamwe gitwararika amazu yubatswe ni shira hamwe BMBC Construction. Tukaba kandi twitwararika ibijanye n'isuku, turitwararika ibijanye n'ivyo kugira umutekano, tukitwararika kandi n'ibijanye no gukotesha aya mazu, turitwararika n'ibijanye no kuraba amazu aba yahejeje kubakwa. Aho twovuga maraya ari mino migambi yo kugwiza uburaro ishira hamwe BMBC Group ririko rirakora. Twovuga kandi n'amazu dusanzwe dufise hirya no hino mu gihugu y'abakiriya bacu baba diaspora, ayo nayo nyene turayitwararika mu gihe bobo bataba bari aho hantu, tukayagirira maintenance, tukayakorera isuku. Eka kandi no mu gihe uwo mukiriya bakeneye kupangisha ijyanzu turavyitwararika, ijyanzu tukayipangisha maze tukagiranira amasezerano biciye mwishira hamwe BMBC Homes. Ishira hamwe ryacu riramaze gushika ku bintu bitari bike, na cane cyane ko turakorana n'aba diaspora batari bake mu bijanye no kugera amazu yabo. Rero turamaze kuba dufise novuga turiko turatunganya, hariho ibintu bimwe tutaratangura gukora, mugabo turamaze kuba turiko turatunganya ibitari bike. Turafise ama equipe atandukanye, ayo nayo tukaba turiko turayaforoma
kubera murumva yuko ari gisata novuga kitari kimenyerewe ngahi wacu, si umuntu uwo ari we wese utora ugucumubwira ngo inguze gukora bino canke ukore biriya, bisaba yuko twitunganya kandi imisi yose izi formation turiko turagira zizokwamaho kandi zirabandanya kugira ngo tuzoshobore kuguma dutunganiriza abakiriya bacu neza nk'uko bitunganijwe. Rero turamaze gushika ku bintu byinshi, turiko turitegura, turafise ibikoresho bimwe bimwe turiko turatumako mu bihugu vya Aziya. Urumva yuko ivyo navyo nyene ari ibintu bitoroshe, ni ibintu udapfa gutuma umuntu uwo ari we wese. Rero turamaze gushika ku bitari bike kubera turamaze kuba dufise nkuko nabivuze amazu turiko turakurikirana, turafise n'amahoteli yandi turiko turakurikirana, no kuvuga ibikorwa dufise birashimishije. Uwokenera kubibona byose azoze tumutembereze ku mazu dusanzwe turiko turajera. Arongo ishyirahamwe rya BMC Security. Ishyirahamwe BMC Security ni ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe 10 agize ishyirahamwe rya BMC Group. Ishyirahamwe BMC Security ahanini dukora ibijyanye no gucungera umutekano w'abantu n'ibintu, mbese tugaha n'amaserivisi abakiriya batwituye mu bijyanye na sekirite y'ibikoresho byabo, inyubakwa zabo canke umutekano wabo mu gihe bari baruhutse mu mihana yabo. Ishyirahamwe BMC Security uko ritunganijwe harimo jewe umurongozi waryo, hakaba n'icegera canje ari kuri tere umwanya, hakaba n'umunyabigega wacu w'ishyirahamwe rya BMC Security, tukagira kandi n'abakozi bari ku mirimo itandukanye, tukagira kandi n'umuyobozi adukorera wono kwita president directeur wacu PDG, ariwe arongoye amashirahamwe yose ahorikiyemo n'iryo shirahamwe ryacu rya BMC Security. Ishirahamwe ryacu ndetse abakozi batari bake, turafise abakozi batandukanye bakorera amashirahamwe agize urunani rw'amashirahamwe ya BMC Group. Uko ari 10 turafise abakozi bacu barangurira imirimo, tukagira kandi n'abakozi bahaye bakorera ku bakiriya batwituye. Urumva chatira abakozi benshi cyane. Television BMC Broadcasting ni gisata kimwe mu bisata bigize ishyirahamwe ryagutse rya BMC Group, ikaba rero ari igisata cyo kumenyesha amakuru ca BMC Group. Muri kino gihe tukaba dukorera cyane cyane ku mihorangurukana bumenyi, hanyuma tukaba twatanguye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze wa 2024. Murumva ko ari television tamaze igihe kirekire mugabo twifuza gushika kure. Tukaba rero twaherewe uburenganzira gutanga amakuru y'imibano, amakuru ajanye n'iterambere, amakuru ajanye n'ivyo kwidagadura, amakuru muri rusangi afasha abantu mu buzima bwa misi yose, kumenya ingene ibiba mu gihugu, kumenya ingene igihugu cabo gitunganije, kumenya imigambi y'igihugu, ariko kandi no gutanga ijambo ku batwumviriza, ku banyagihugu bagenzi bacu, kugira ngo umwe wese mu gisata arimwo ashobore gushikiriza iciyumviro kuco ariko araterera, kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Nkuko nabibabwiye, BMC Group, BMC Broadcasting ni gisata ca societe y'ubwubatsi ya BMC Group. Rero turacishamo tugatanga amakuru yo kumenyekanisha ivyo dukora, ibikorerwa mu bisata bitandukanye vya BMC Group. BMC Broadcasting nkuko nabibabwiye, uko dutunganije nuko kuvuga umuyobozi wacu twese nuwo duhuriyeko n'ibindi bisata, umuyobozi mukuru wa BMC Group. Hanyuma kubijanye na BMC Broadcasting turafise jewe nkuko nabigenda umuyobozi, mugabo ndafise abamfasha, hariho abakorera mu gisata cyo gutohoza amakuru, hakaba n'abakora ibiganiro, turafise rero n'abahinga bajejwe gutegura ivyo vyose, kuko iyo abantu barinze babona amakuru aba yateguwe, aba yarondewe, aba yatosowe,
agacishwa no mu buhinga kugira ngo bigende neza. Turamaze gukora ibitari bike nkuko nababwiye, ubwa mbere ho turatanga amakuru ku munsi, amakuru yanditse canke amakuru y'amasanamu, amafoto asanzwe canke amavideo kuri izo mbuga zose nababwiye. Hanyuma kubera ko dusanzwe dufite n'ibikoresho vya none vya kijambere, turatanga amakuru y'amasanamu ajanye n'igihe, ariko kandi ku munsi turandika byo bita ama article yanditse, abantu bagasoma ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu canke byo kwidagadura, mbere rimwe tugashobora no gushira ko amakuru yerekeye ibyo mu bindi bihugu bijanye n'intumbero zacu, canke ibyo byo kwidagadura, ibidukikije canke ibindi tubona ko abantu bakeneye kumenya. Turamaze rero gutunganya ibiganiro bitari bike, nk'ikiganiro citwa umuhizi mu iterambere, aho duha ijambo abantu bose bari ku kivi kugira ngo bashobore gushika kugira ico bashikirije ku byo bariko barakora. Bajya nyene dusanga ku kivi bari mu bintu mu bitandukanye, bari mu bisata byo kugwiza umwimbu, bari mu bisata by'ubuhinga bwa none, bari mu makoperative, bari muri iyi myuga tubona itandukanye, kubaza, gushona, kudandaza ibintu bitandukanye. Abadukurikiranye baramaze kubona byinshi, kandi turashimikira cyane cyane kuri bajya tubona umenga ntibakunda kuronka ijambo mu binyamakuru bindi nk'uko tubibona, tukibaza yuko abo bantu baba ari abantu bafise ikintu kinini bariko baraterera mu iterambere, tarabo guhishwa ngo bimwe ijambo. Rero turaha ijambo abantu mu Kirundi tukunda kwita ngo n'abantu bato bato, bwabo tugashimikira no kugwaruka, tugashimikira ku bakenyezi bajya badakunda kuronka ijambo mu bimenyesha makuru. Turafise ikindi kiganiro gihambaye citwa icanzo c'iterambere, ni kiganiro twimviriye kugira ngo duhe ijambo abantu b'imboneza mu vyerekeye iterambere, abantu bamaze gushika ku bintu bigaragara, bamaze gutera intambwe yo guterera ku rugero ruboneka mu iterambere. Aha turi muri quartier Gahahe, aho turi muri chantier ya société BMC Construction, aho tuko ibikorwa byo kugara aya mazu mubona atari make ari ngaha y'ama etage menshi. Murabona ko zimwe bariko barakurako ibikwa nyinshi twarazugaye. Ishiramwe turongoye nishira hamwe rimeze nka rishasha ko hariko harahera hafi imyaka nk'ibiri gemejwe n'amategeko, rirakora ibikorwa rero bijanye no kugara amazu dukoresheje ibikoresho bitandukanye vy'ivyuma, ariko mu kwemerwa n'amategeko twabifashijwemo na société BMC Group. Turakora ibikorwa byinshi bitandukanye, harimwo imiryango yo mu bwoko bw'ivyuma bisanzwe, amadirisha, turakora amagarde-faux y'amabarco, turakora amagarde-faux y'ama escalier, turakora charpente za toiture caché nkuko mubona nk'izo n'amatwatire caché, turakora ama charpente ya gasekebuye, turakora ibitanda by'ivyuma kuba byipfuje, ububati. Ishiramwe ry'iwacu uko ritunganijwe mu mice itandukanye, kuko nababwiye ko gemejwe n'amategeko. Rero uko kuntu gemejwe n'amategeko byaciye bituma dushiraho inzego zitandukanye y'iryo shira hamwe. Hariho umuyobozi mukuru wa BMC Workshops, hakabaho n'icegera ca BMC Workshops, akaba ari jewe nkaba kenshi nkuze gukorera kuri tere kugira ngo norganize ibikorwa, norganize ama petit groupe y'ahantu bamwe bakorera n'ahandi. Rero hariho na secrétaire, hariho na comptable. Ishiramwe ryacu rirafise abakozi batari bake, kuko turakora ibikorwa tuba turonse by'ibiraka nkuko twahawe ibiraka ngahanye na société BMC Construction ngahanye, tuko turugara amazu atari make. Urumva ko ama etage ashika hafi 20 kuyugara, cyumva ko kenera abakozi batari bake. Rero ngaha turafise groupe itari nto y'abasudere, tuko turakora dukora ibikorwa byo kugara amazu, nubwo tuko twamera nk'abaheza nk'abariko bararangiza, ariko turafise n'indi groupe ya equipe y'abasudere iriko irakorera twarungitse
yubatse muri quartier Miroire iriko irakora ibindi bikorwa by'umukiriye yatwituye kugira ngo tumukorere ibikorwa hariho nabandi tushobora kwangaja vuba kubereka ibikorwa biguma vyaguka byo muri BMC workshops. Tumaze gushika ku bikorwa bitari bike nkuko twababwiye ngaha mwadusanze muri quartier Gahahe muri mu bikorwa bya societe BMC Construction turafise amasezerano twagiraniye nayo y'akazi yo kugara no mazu mwabonye ngaha ama etage atari make ashika hafi 200 kuduga tuko twayugara hafi yose tuko turayegeranya kuyugara hafi kuyaheza murabona ko zimwe batanga kuzikura kwibikwa nuko ziba zamaze kugagwa twazigiriye charpente nkuko muzibona ngaha nyinshi ziriko amabati izitariko amabati ni nke cyane rero ibyo nivyo bikorwa tumaze gushikako ngaha muri kino gice mwadusanze ngo cyane nico ntanguye kuvuga ko ariko mu zindi ntara naho nyene turamaze gushika ku bikorwa bitari bike nko mu ntara ya Gitega twarakoze y'ubuzi butari buke twarakoze ibijanye no kugara ayo mazu yaho Gitega turagira amasharpante turakora amaporte tanke n'ibindi bikorwa turafise ibikorwa twaranguye mu za Rumonge duhawe n'abakiriya turafise ibindi bikorwa twaranguye mu za Cibitoke twahawe n'abakiriya ivyo byose ni bikorwa tumaze kurangura. Ishiramo ryacu BMG Logistics ni ishirahamwe novuga ntiragutse cyane gose mu gihe rijeje gutwara ibintu n'abantu. Ino shirahamwe ryacu kuno itunganijwe rirafise ubuyobozi bwaryo. Novuga nti nkaje tiko twavugana ndi umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe hakaba icegera canje hakaba secrétaire hakaba n'umukontable hakaba n'abandi bakozi nyene basanzwe hakaba abashoferi b'imodoka nini ntoyi hakaba n'abakonvoyeri ari bafasha babashoferi b'imodoka nini n'abandi bakozi basanzwe bakora mu biro n'abandi bakozi navuga nti nabinyuma yishira hamwe badufasha mu gupakira imizigo kwizo modokari eka n'abandi bose. Aha turi ni muri quartier Gahahe muri chantier ya BMBC Homes. Aha rero twahaje kuhakora ikiraka izi nzu mubona ngaha niko tuko turazishiramwo ibijanye n'umuyaga nkuba. Societe BMBC Energy ikora n'ibijanye na installation y'umuyaga nkuba mu mazu y'abantu mu mahoteli mu masare eka no mu mahinguriro. Turakora kandi installation y'umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ugashira climatiseri mu nzu z'abantu ugashiramwo internet n'ibindi bijanye nk'ivyo. Tutibagiye kandi ko n'amazu dushobora kuyashiramwo ivyerekeye amagaze yo gucana nayo gususurusa amazu y'abantu. Hama ishirahamwe ryacu BMBC Energies afise uko ritunganyije birafise directeur general kagira icariho ciwe mu directeur adjoint ikagira mu secrétaire aba comptable aba engineer eka n'abatekinisi. Ibyo tumaze gushikako ni byinshi nk'ubu izi nzu zose ziri ngaha nyinshi twamaze kuzigira installation électrique urabona yuko bariko baranakurako n'ibikwa basigaye ibikorwa bikeya bijanye na internet climatisation eka n'amagaze yo mu bikoni. Mu byo tumaze gushika nka BMBC Construction umva turamaze imyaka 12 ko turakora twarubatse amazu y'abakiriya benshi turabashikiriza guhera muri 2012 aha hose guhera Bujumbura no muri interieur turamaze kubaka amazu y'abakiriya bacu batari bakeyi tukabashikiriza. Turamaze kugira ivyigwa by'inyubakwa nyinshi z'abantu batwitura baza kuziyubakira canke amasosiyete atwitura aza tukategurira amasoko y'inyubakwa zayo. Hanyuma turamaze kandi tuko tubaka imigambi minini Bujumbura ahandi mu Itenga ni hegitari 7 no kuvuga tuko tubaka uburaro bwinshi atawundi muntu yari bwigira gubaka mu gihugu uburaro bushigihumbi matongo twiguriye no kuvuga mu bibanza bine harimo ngahandi muri BMBC Homes Itenga aho dufise hegitari 7 tuko turadevelopa harimo ahandi ni hanini urumva nk'ubu atari ivyuma bifotora biri mu kirere byogora kwereka ngo hagarikira hariya. Hanyuma mukamoza ko nka twarahasikanye amatara handi hari amatara hari amazi murabibona ko ibyo dukoresha byose ngaha bihari aha mu Itenga urumva ivyo ni ibintu dushikako no mu bindi bibanza dukoreramo aho hose Bujumbura bari binini tukaca tudanamwe ivyangombwa amatara amazi n'ibindi. Hanyuma tukaba turiko tubaka kandi mu Gahahe tukatuko tubakaho uburaro ho turiko turi marangi turiko turaheraheza turiko turahera tugira netwayaje tugira n'amajardin aho mu Gahahe hirya ni hagufi yo ngaha na hakurya iyo mbanze guhamagara nahamagara bakanyumva. Hanyuma turiko kandi turakora umugambi munini mu hegitari 6 nawo nyene muri Diaspora City
projet nshasha turiko turatangura impande ya aeroport abantu benshi bakunze cyane umugambi abantu benshi bakunze cyane mwiza gose turiko turakanaho nyene uburaro amajana hanyuma hariho umugambi nawo nyene uri kuraherahera kuko urumva hari imigambi biri kwiraherahezwa witwa BMBC Homes Miroir nuburaro hafi nka hagati ya 20 na 30 namaze ashobora kwagurwa ashobora kwa nk'umuryango ibiri canke umwe twatanga muri 2023 tukaba turiko turawuheraheza no mugahe turiko turaheraheza aha mwitengana umugambi munini twaraheraje igice ca mbere gutunganye no kwinjiza abakiriya ba mbere tukatwimije kwinjiza muri irici abandi bakiriya riza muri Miroir no mugahe ho turiko turaheraheza dusiga amaranga amazu tukare dufite na diaspora city imigambi minini turiko turarangura impande y'ivyo tuguma twakira abimenyereza bavuye mu makaminuza muri BMBC hamwe kandi n'abagirisha ivyigwa iwacu. BMBC Motors ni ishyirahamwe ryavutse muri BMBC Group. BMBC Group imaze imyaka irenga 10 kora ariko mu nyuma yaje kuvyara amashirahamwe atandukanye harimo na BMBC Motors. Ivyo ikora nkuko mumva BMBC Motors harimo ibijanye n'amamoteri. Iryo shirahamwe rijejwe ibijanye no gukora kurepara imimodoka zishiramwe BMBC Group n'amamashini akoreshwa mu byo kubaka, amashini akoreshwa mu byo kubaza, amagenerateur nivyo muri rusange. Ko ritunganijwe nkuko mwatanguye muvyumva ariho jewe muyobozi mukuru w'ishiramwe BMBC Motors Cegera, hakaba kandi n'abandi bakozi benshi batandukanye ariko barakorera za gahaye mu mashini none ko rakora ibindi rero ngaha turafise abakozi ko barakora nkugera abona ari karamplace amafiltre y'imodoka rero barasanza ikuje nyene ishiramwe BMBC Group riko rakorera henshi nabo bariko bakorera henshi. Ishiramwe ryacu iramaze gutera imbere ku rugero nini ko turamaze gukingira imiduga y'akazi myinshi yaho rikorwa n'abafundi batabishoboye bayonona imashini zitandukanye. Muri uno mwaka nta mashini canke generateur twa twarataye ko yononekaye kubera ko turiko turazikingira twongera tuzibungabunga. Muri make ishiramwe BMBC Paint ni ishiramwe rikora amarangi y'ubwoko butandukanye kandi ameze neza cyane agezweho, rikaba rimaze umwaka wose ritanguye gukora. Dukora amarangi tukayasiga twongera tukanayadandaza ku giciro ciza cyane. Uko ishiramwe ryacu ritunganijwe ku mutwe ni jewe ndariyoboye nkagira icegera canje, nkagira ubujejwe ubutunzi bw'ishirahamwe, tukagira abakozi bakorera muri izine n'abandi bakorera kuri shanti. Turamaze gushika kutari bike nk'akarorero amazu yo muri BMBC Construction ari muri wa mugambi wo kugwiza uburaro asigwa na BMBC Paint. Ucura ntuze BMBC Homes gahahe ugiye kuraba zijyanzu zisa neza cyane nawe uhageze urashima. Kiri naco n'izindi n'abandi bakiriya bitura BMBC Construction nitebwe tubasigira amazu tugongera tukasigira amazu n'abandi bantu natwe batwitura ubwacu. Uretse ayo mazu dusiga ari n'ibindi twashitseko twarashoboye kurungika abakozi mu mahanga baraja kwiga ibijanye no gusiga amarangi meza cyane afise n'uburambe. Uno munsi rero mukaba mwasanze mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo aho twaje gukora ibikorwa byo mu nzu y'umukiriya aho yatwituye. Ishiramwe ndongo ya BMC Furniture ni limwe mu mashirahamwe ya BMC Group kuko BMC Group ifise amashirahamwe menshi. Rero ni ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe menshi yavyawe na BMC Group rikaba rijejwe ivyo gukora ibikorwa canke mbere ibikoresho byo mu nzu bikoze mu mbaho. Aho twavuga ibijanye n'imiryango nk'uko mubibona no munsi ko naco gikorwa catuzanye ngaha mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo. Rero BMC Furniture ni ishyirahamwe ryagutse rinini rikorera mbere mu ntara zitandukanye. Naho umunsi turi mu Cibitoke ca Rugombo turakorera mu ntara ya Gitega, turakorera mu Kirundo aho umukiriya atwituye hari hose intara yose ashobora kuba ari mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi hose turajayo. Rero BMC Furniture rirakora ibikoresho byose byo mu nzu bikozwe mu mbaho nkuko nako nayivuga. Hambavu y'imiryango turakora amakwizine, turakora amagarde-robe, turakora amasara amanje, turakora amasaro ministre, turakora
amaporte appareil ndavuga aho abantu bakorera nk'amateleviziyo mu nzu turabakora burya kugira ngo ishyirahamwe ryitwa ishyirahamwe riba rifise by'ukuri intunganye ikomeye kandi imeze neza aho ndavuga nk'uko natangiye kuvuga mu ntango jewe ni umuyobozi waryo ndafise icegera canje kimfasha ndafise kandi na secrétaire kuko nta muyobozi atwagiye mu secrétaire wiwe ndafise kandi n'umukontable ajejwe ivyinjira n'ibisohoka no kuvuga uburyo amahaza arakora mwe twarasa nk'akaro n'umukiriya tuba dufise uburyo tuza kwandika mu gihe tubagira ama negotiation igihe turamusaba yuko ashobora kuduha tuko turavuga ibijyanye n'igiciro tugomba kumukorera rero comptable ico kera ajejwe muri ino nyubako yacu mu shiramo rya BMC Furniture ishiramo BMC Furniture ni ishiramo ryagutse cyane novuga ni ishiramo BMC Furniture rimaze gushika ku bintu byinshi cyane kubera tugiye kwidondora mbere n'ibirenze nk'akarorero ubu turashaka kuronka umukiriya atwituye adusanga tumukorera nka saro ministre sara manje cyo tumukorera washaka kuza umukiriya akatubwira ati ni munkorere ibitanda ni munkorere amaporte suriye cyo tumwekipira inzu hari n'umuntu ashobora kuza ati inzu yanjye narayubakishije mugabo narabuze ukuntu bashobora kuyekipira inzu yose nk'akaro nk'umurozi turimo no munsi twaje kuyekipa ibintu byose bikorwa mu nzu nigeze kubicishamo imiryango ndavuga bijyanye n'ibikoni ndavuga bijyanye n'amakwizine rero bivanye n'umukiriya twituye turamukora ibyo bikoresho byose atwituye rero ko dukorera mu ntara nyinshi n'ibidongo basima bimaduka bikorwa byinshi kandi bishoboka bikorwa mu nzu bivanye n'umukiriya twituye tumukora ibyo yadusabye ubushobozi bwa sosiyete zigize BMBC Group na cyane cyane ibikoresho vya nkenerwa mu bikorwa vya misi yose bwifashe gute muri ino shyirahamwe turafise ibikoresho bitari bike urumva ko ubwa mbere tumaze kuba dufise abo bantu ntitwobashyira ku kivi badafise ivyo bakoresha turafise navuze yuko tuzoba dufise amahoteli turafise ibikoresho dukoresha mu kwitwararika ivy'amasuku turafise n'ubuhinga turiko turatunganya kugira ngo tuzoshobore kugera ayo mahoteli ku buryo bw'uko umuntu ashobora kugira reservation meme à distance rero ivyo byose ntitwobishika ko mu gihe tudafise ibikoresho bikwiye turamaze kuba dufise ro materiel turamaze kuba dufise ibikoresho byo mu buhinga bwa none novuga bitaboneka ivyo abantu bita amarogisiere turiko turadevelopa hamwe n'itimu yacu kugira ngo bize vyorohere umuntu naho uwo muntu ayoba ari Tanzania nubwo yoba ari mu Bushinwa nubwo yoba ari hehe aja gusa kuri internet akandika izina rya hoteli yacu canke ubundi buhinga tuzobamenyesha maze agashobora kugira amareservation yibereye aho hantu ikindi kandi nobabwira gitoyi no kongerako nuko bavuga bati inkuru y'umwana isubira inyuma tugiye kuco duterera mu iterambere ry'igihugu turafasha kandi abadiaspora batari bake kugira ngo bashobore gukorera imigambi ngaha mu gihugu ciwabo rero kuba tuhari tukaba tumeze nk'ikiraro tubafasha urumva yuko nabo barumva borohewe bamaze kuba borohewe bica byoroha yuko barangurira imigambi yabo ngaha rero ivyo byose navyo nyene ntitwobishikako mu gihe tutiteguye neza ngo tube dufise ibikoresho n'ubuhinga bikwiye kugira ngo dutunganirize neza bajya abantu batwitura ishyirahamwe ryacu rya BMC Security turafise ibikoresho bikwiye novuga ntimpere aha dukorera turafise amamashini dukoresha tukagira n'amaradiyo yo guhanahana amakuru mu buryo bubangutse tukagira n'inyubako umuntu dukoreramwo n'ibikoresho dufite hano tukagira n'imodokari itwunguza ku mirimo yacu tukagira kandi n'ibikoresho novuga dushobora kwikorako mu bihe dushikiwe n'isanganya ry'umuriro tukagira kandi n'ibikoresho dushobora guha abantu bashaka kwinjira mu ishantiye novuga nti turafise amakasike tukagira n'ibirato dushobora guha abantu bashaka kwinjira mu ishantiye kugira ngo birinde impanuka bohavura bagirira mu iyo shantiye mu gihe bariko baragendera iyo shantiye turafise kandi n'ibikoresho biba biri ku
ku nyubakwa z'abakiriya baswituye aho basanzwe baba. Abakozi bacu barafise ibikoresho bakoresha mu kuraba ko atamugizi wa nabi ashaka kwinjira mu nyubakwa z'umukiriya kugira ngo ntavure ateza ingorane. Turafise ibikoresho bijyanye no gucekinga icyo umuntu yinjiye afise mu nyubakwa kanaka. Televiziyo yacu imaze umwaka umwe ntawovuga ngo byose bimeze neza, kandi mu by'ukuri ikigo nk'iki ishyirahamwe rikura nka kujya k'umuntu, rirafise aho ritangurira riravuka rigahera ku bibayabaye mu ntege nke hanyuma rigakura. Twebwe rero turi televiziyo novuga nshasha, umwaka si munini kugira umuntu aba amaze gukora ibintu byinshi cyane, mugabo turafise ibikoresho bitari bike nibaza yuko bihagije kugira ngo dushobore gutanga amakuru meza. Turafise ibikoresho bitari bike kuko turafise amamereze menshi, turafise amaposta sude atari bake, turafise amagroupe electrogene twikorako iyo umuriro wacitse. Ivyo bica bituma ihangiro ry'igikorwa c'umukiriya kirushiriza gushika kuri ya ntumbero niwe umuriro wocika. Rero ibikoresho muri make turabifise, dushobora gusigarana hanye cyane turose kindi gikorwa handi tukabihanahana, birakwiye. Uretse ko hariho n'ibindi turiko turagomba kuzotuma hanze kugira ngo tugire by'ukuri atelier ikwije ibikoresho bikwiye. Nibyo twe turafise amakamyo akora bino bintu, turafise amamashini yubaka, turafise amamashini atsindagira, turafise amamashini aterura imiziga ayikora no hanze y'igihugu, ariko sinova ngo birakwiye. Rero turisuganya, mugabo tugeranje nuko tubona andi masosiyete akora muri bino bintu, turamaze gutera intambwe bamwe batarashikako, benshi batarashikako, ariko sinova ngo turamaze ngo turikwiye, kubera nk'uko turacubakisha ibikoresho bimwe tutifuza kubakisha, nko kuba twifuza turiko turakora umugambi wo gukoresha ibikwa by'ivyuma, gukoresha imashini zikora amabeto, nk'ivyo ntiturabishishira. Naho tumaze gukora ibindi imashini n'ibikamyo vyinshi, ariko nazo tuzobishikako. Mugabo ndavye kurigero tugezeko biraboneka neza ko turiko dukora dutera imbere. Murakoze. Ishami ryacu riragerageza mu bikoresho nkuko nabivuze, rirafise ibikoresho byinshi cyane gose nk'amamodokari n'amamashini n'ibindi. Kucereka ibikoresho navuga ko ibikoresho dufise birakwiye, niyo bishitse dugakererwa turafise abantu babidufurunisa. Kanasinda turafitaniye partenariat n'amashirahamwe mashirahamwe akomeye za Amerika, mu Bushinwa eka no mu Burayi. Ego cyane turafise ibikoresho bikwiye, kubera iki turafise n'ivyo twakuye hanze, kiretse ko dufise n'amamashini ari karaza azodufasha asanzwe akora ibintu bitari bimenyerewe ino. Kubujanye n'ibikoresho ego turabifise, ariko sinovuga ko bikwiye uko bivanye n'ibyo dushaka gushika ko mu minsi iri imbere. Turacakeneye n'ibindi bikoresho kugira ngo dushobore gukora byinshi bishoboka mu ishyirahamwe ryacu. Sosiyete zigize BMBC Group ziraterera mu iterambere ry'imiryango n'igihugu. Mu bisanzwe ishyirahamwe ryose umuntu akirishinga, abantu biyumvira yuko abashaka kuronka inyungu, gukuramwo ibi na biriya. Ni ukuvuga iki? Twebwe ishyirahamwe sanzwe ndongoye ariryo BMBC Homes, rikaba riri muri rwa runani rugize amashyirahamwe ya BMBC Group, birafasha cyane mu iterambere ry'igihugu, kubera yuko turaha akazi abantu batari bake. Icyo ni cya mbere, kubera yuko iyo dugiye gukorera ahantu turaha akazi abo bantu, kandi iyo duhaye akazi umuntu bigatuma yikenura, ni ikintu gikomeye novuga tuba dukoze, kubera yuko bituma wa muntu abaho neza, bigatuma kandi n'abandi begeranye bamwungukirako. Ibindi novuga duterera mu iterambere ry'igihugu ni uko kuba twitwararika, kandi tukaba dufise turiko turakora n'amahoteli menshi azohurumbirwa n'ingenzi zivuye mu bihugu bitandukanye, bizotuma abantu benshi baza ngaha mu gihugu iwacu batarondera ngo mbega noronka hoteli y'amastandard international, noronka hoteli ya etoile y'inyenyeri 5 y'inyenyeri 3. Ivyo ntibazosubira kubibura, kubera yuko ngaha iwacu turiko turazitunganya, no muri uwo mwanya turiko turavugana, turiko turazubaka, izindi turiko turazekipa. Rero urumva yuko no muri kwa kurata igihugu turabigiramwo uruhara.
na cyane cyane iki gisata c'amahoteli tujejwe kirafasha cyane kubera ko tumaze kuba turiko turarata ishusho y'igihugu bituma kandi bizotuma n'amafaranga mvamakungu yinjira mu gihugu maze bigatuma atari umuntu umwe ku giti ciwe avyungukirako bigatuma vyungukirako abantu bose muri rusangi no kuvuga abanyagihugu. Mu bisanzwe umuntu wese atunzwe n'amakuru kuva tukiri mu mbanyi z'abatwibarutse tuba dukeneye amakuru kandi amakuru atomoye kandi amakuru menshi ubaye urarika iyo umuntu amaze kuvuka nta muntu yoshobora kubaho umuntu ntiyobaho adafise amakuru umuntu ntiyoshobora gutera imbere adafise amakuru ntiyoshobora kugira imigambi adafise amakuru rero nk'ikimenyesha amakuru turakugira ngo dutange amakuru turakugira ngo dufashe abantu kumenya kuronka ubumenyi inyamakuru mu byo tujeje harimo kwigisha abantu bakaronka ubumenyi kuri ibi na biriya nk'ubu dutanze amakuru yerekeye uburimyi yerekeye ifumbire yerekeye turonsa amakuru ajanye n'ingene ibisata bijeje uhindagurika ry'ibihe bijeje kugenzura ikirere ingene ibihe bizogenda igihe imvura izogwa birafasha abarimyi kumenya ingene batunganya neza uburimyi bwabo bakamenya bati harageze gutera ibigori harageze gutera impeshi bene ivyo bakabimenya tanze amakuru yerekeye indero yerekeye ahabonetse imyanya yo kwiga amaburse abanyeshuri bakabimenya tuba turonsa amahirwe twongereje amahirwe ku bantu bashobora kwiga dutanze amakuru y'ubwubatsi tuba turiko turaterera noneho murabona nka twebwe turamamaza mu byo nababwiye ko ducishamo amakuru yo kwamamaza ibikorwa bya BMBC kubera ko ari ishyirahamwe ririko rikora ibikorwa bidasanzwe mu bijanye n'iterambere mu bijanye n'ubwubatsi ririko rirubaka ibigwati vya kijambere kumbure bitari bimenyerewe cyane ngaha mu gihugu rero nkabijya abantu babibonye birabafasha kumenya nabo ngene batunganya imigambi ingene bubaka kandi bakubaka neza nkuko n'icivugo cacu kibivuga sinari nabivuze icivugo cacu ni iyo wubatse wubake neza ivyo vyo kubaka no kuvuga twavuze kubaka tuvuze n'ibindi byose umuntu akora turaterera bitari bike mu iterambere ry'igihugu kubera ko turatanga akazi ku bakozi abakozi nabo bakaronka ubwo buryo nabwo bigatuma baja kugira ivyo batunganije mu ngo zabo ikindi naco turashariza igihugu turatuma intumbero kiba gifise yo kuguma kiba ciza kurusha nk'intumbero y'igihugu bifise biratuma tugishariza inyubako zikaba nziza cyane ibyo byose biri mu bintu biterera iterambere ry'igihugu turatanga ubwo buzi bukabafasha ikindi naco leta yarashizeho amacentre de formation des métiers mu gihugu hatandukanye rero nk'ababize métier ijanye no gusudira baraza kutwikora ko badusaba ko twobaha amastage professionnel canke amastage asanzwe ivyo twama twabagiriye ugasanga baraje bararonsa ubumenyi batakwiye ku ishure bagaca baba abantu bashoboye kuba bokora ivyo bintu byo gusudira bashobora gukora ibintu by'amagarde fo bataba barakoze amasharpante ubonye mbere wanashima turafise n'abasudere twahaye akazi turabizigira bavuye muri ama centre de métier abri mu gihugu rero ivyo biraterera mu iterambere ry'igihugu kandi wanashima mu bakozi dufise wanashima harimwo n'abakobwa bakora ico gikorwa cyo gusudira mu gihe benshi batinya ico gikorwa ariko baragikunda twe turatera mu bintu vyinshi bwa mbere nk'ubu turakoresha abakozi benshi uravye nk'aba ari kuri iyo nyubakwa imwe gusa mu nyubakwa nyinshi ziri mu Itenga ucubona yuko dufise intera nini mu gihugu abantu benshi iyo bajeti society kumari iki bumva amahera batunze mugabo uravye abantu duha akazi uravye abantu baduha abafournisseur imiryango yabo baduha bino bikoresho nabo barunguka afise baduha amasima baduha amatafari baduha ibiti baduha imbaho baduha ivyuma imiryango yabo nabo bakoresha bose urumva bashaka kunguka biciye kuri BMBC construction hanyuma turatanga amakori atari make murana society imaze gutunganya imigambi y'uburari ibihumbi mu gihugu ari imwe ugakoresha koza amajana urumva
turatanga amakori atari makeyi, tugakoresha abakozi benshi, hanyuma turavuza abakozi dukoresha, hanyuma nabo baratanga ikori ku mishahara yabo, hanyuma turakira abanyeshuri bavuye muri za kaminuza bakaza kwigira muri BMBC. Donc turakira abaniversite benshi kubera ko kaminuza y'u Burundi gushika ku zindi universite baraza gukorera ivyigwa byo kwimenyereza kuva mu myaka 12 heza ngabo ino societe. Hanyuma ikindi novuga gikomeye mu byo twunganira mu gihugu nike kwazanye bino bintu by'uburaro rusangi ibigwati. Mu nyuma yacu ayandi ma societe mbere acarabizana. Nukuvuga turanespira abandi bantu kuvyerekeye iterambere z'inyubako. Kuburyo abantu benshi bashaka kurabira kuvyo tuko turakora bakagorana nabo imigambi nk'inye tuko turakora igihugu gatera imbere. Ino shirahamwe ryacu riraterera cyane gose mu iterambere ry'igihugu mu gihe ritanga amakori n'amatagisi rigatanga n'ubuzi ku bakozi bamwe bamwe bigatuma n'ubushomeri bugabanuka mu gihugu. Icyo duterera mu iterambere ry'igihugu nuko twashoboye gutanga amakori n'amatagisi, turatanga akazi ku bajene benshi. Guterera mu iterambere ry'igihugu bwa mbere byumvise ishirahamwe riba rifite uburenganzira bwemewe n'amategeko. Ubwo burenganzira butuma ryama ririho ikori, rikongera kandi rigatanga akazi, rihakaza abakozi batandukanye mu gihugu, bigaca bituma abashomeri bagabanuka mu gihugu. Kiretse ko ribarihira na za mituweli n'amasiranse, ivyo bikaba bituma ubuzima bw'abanyagihugu bworoherwa. Rero riraterera cyane mu buzima bw'igihugu. Ishyirahamwe ryacu riterera ikintu kinini mu iterambere ry'igihugu. Bwa mbere bwo turagabanya ubushomeri ko turafise abakozi dukoresha kandi bagahembwa. Ikindi naco turariha amakori n'amatagisi maze tukaba turaterereye mu iterambere ry'igihugu. Duterera byinshi mu iterambere ry'igihugu. Nkavuga nti urabona ko turi mu kiringo aho abiga usanga ari benshi, mu gusanga abashomeri ni benshi cyane. Rero turatanga akazi ku bashomeri kugira ngo tubafashe kugira ngo bashobore kugabanya ubushomeri bwabo. N'ikindi kandi turariha ama-impo mu gihugu, turariha ama-taxe, turakora ibikorwa byose igihugu kidusaba kugira ngo igihugu kibane gutera imbere. Uriyumviye igihagararo ca BMBC Group na cane mu gisata c'ubwubatsi n'ibindi bijana. Ubushobozi, uburambe, ubunyamwuga bwa BMBC Group ntibiseswa. Ntiwitinye rero, egera societe iyo ariyo yose ya BMBC Group ihuye na service wifuza. Wakoze kudutega yombi.